Ndaramukije ndabahaye nikaze mwese mudukurikira kuri urubuga rwa televiziyo Renaissance ndabahaye ikaze mwese muri aya makuru mu Kirundi. Aya makuru kandi mugashobora kuyasanga ku rubuga ngurukana bumenyi rwa televiziyo Renaissance rwa YouTube. Ngo bitero biriko biragirwa n'abarundi mu duce tumwe tw'u Rwanda ngo n'amasezerano yabaye hagati y'umuhari wa FDLR hamwe na leta y'u Burundi. Muri aya makuru bikaba bishikirizwa na Emmanuel Nkuzimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe IPD zigamibanga utavuga rumwe na leta. Hoba hariko harategurwa irementanya rigiye kugirwa na bamwe mu bari bararungitswe mu gihugu c'u Rwanda bakaba barabo mu gisirikare c'u Burundi bakaba biteguye kuja kumbonesha kure no mu yandi maradiyo kugira bemange ko u Rwanda ruriko ruraha inyigisho za gisirikare bamwe mu mpunzi kugira u Rwanda rushobore gutera u Burundi. Murabikurikira muri aya makuru. Nayo ngo kubona hisango y'inama y'abakuru b'ibihugu bageze akarere ka Afrika y'ubuseruko risubira kwigizwa inyuma ngo nibigiye guha inguvu Petero Nkurunziza kugira abandanye yica wowe wese batavuga rumwe. Murabishikirizwa muri aya makuru na Shovino Mugwengezo aresirongoye umugambwe IPD zigamibanga utavuga rumwe na leta. Mukanya ni donido y'aya makuru. Inama y'abakuru b'ibihugu bakarere ka Afrika y'ubuseruko yigijwe inyuma ngo naco bigiye gufasha abarundi uretse ko Petero Nkurunziza ubwiwe agiye kubandanya agandagura abo batavuga rumwe nkuko yarasanzwe abikora, ariko bitebuke iyo nama izotinda ibe naho nyene abarundi bazoba bariko baramererwa nabi. Eka kandi iki kibazo c'u Burundi uko giteba kigatera gifata n'ibindi bihugu bibanyi bikaba bishikirizwa na Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD zigamibanga. Ego irya nama yarasubijwe inyuma n'ibintu vyadutangaje twebwe nk'abarundi bitako bidutangaza nk'abanyepolitike, kuko ni inama twari twiteze ko ingingo zikomakomeye zijanye n'igihugu cacu, kuko uko ibi bihugu biteba gufata ingingo ku bijanye n'u Burundi niko hariya iwacu inganda zibandanya zitikira. Muri make rero twovuga tuti nukuri kiretse hariho imvo zumvikana, imvo zifatiye kuri logistique nkumbure kwakira abashitsi, tukagira tuti none ntizoba ari imvo zifatiye kugene Nkurunziza ahagaze ku bijanye n'izi nama zimaze imisi zitunganywa, zimwe ziba zifise intumbero y'ukuyaga ku bijanye y'uguhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'u Burundi. Nizo vyaratumye na Peter Nkurunziza ayo makete y'agasakisaki canke izo ntumwa ziwe twagiye turumva ko zigamije kuja kuvugana n'abajya zijya ndongo abakuru b'igihugu. Tukagira tuti nimba ari ivyo rero abarundi twoba tugowe kuko irya ngorane turimwo mu bisanzwe yategerezwa kuronkegwa inyishu n'ibi bihugu bibanyi. Kuva na kera narindi inzu y'umubanyi yahiye, ababanyi bose baca bahagurukira rimwe kugira bafashe kuzimya umuriro. Aba rero twabafata nk'abazimya muriro, ku buryo hamwe ivyo bintu bisubira inyuma kubera Nkurunziza yabisavye yabigize gute, ni ibintu n'ukuri byo dusubiza inyuma cyane. Kandi jewe ndatinya ko ejo ingaruka zizobazwa zifise abo zizobazwa. Nayo ngo Rwandiko umukuru w'igihugu ca Uganda yarungikiye Petero Nkurunziza ngo gwa Rwandiko rwo kumwibutsa gusa yuko nimba yifuza amahoro ategerezwa kwemera kicarana nabo yita abatovyi, abicanyi, abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe, kuko ari vyo vyotuma igihugu c'u Burundi kironka amahoro. N'ubunyene Shovino Mugwengezo. Uravye ibihe tumaze n'imisi tumaze imyaka, Museveni ariwe ahagarariye ibiganiro hagati ya leta natwebwe twahungiye hanze
uravye Peter ingene yagiye arasiba ayo manama byaraduhaye byatanze ishusho yuko asuzugura bagenzi be natwe byaraduhaye ishusho yuko Museveni yoba ari karamushigikira kuko kumvu nyinshi hama rero Perezida Museveni arinze ahaguruka akandika rirya kete twabonye nuko amazi aba yageze yarenze inkombe twagira tuti rero nkumbure rirya kete Nkurunziza niyarironka azoheza yiyumvire afate ikibereye kuko ari kutavugana nabo we yita ko ari abatovyi abantu bashatse gusenyura inzego kutavugana n'abantu we yita ko ari abicanyi abateroriste ico yaranamweretse ati nanje byangendeye ukunuku n'ahandi hose bibagendera kujya na kuriya akanamwereka ibintu abantu tutari tuzi nukuri twagize tuti nawe hari hageze ko afata ingingo n'inyishe nkumbure Nkurunziza yo yaratanze uko bimeze kose nta nyishu yo wafise yo kwishura ku bibazo Perezida Museveni yamutuye atari uko yoheza akikubita agashi akumva ko ingendo ikwiriye imubereye ari uko yokwemera kuja hamwe n'abandi bakaganira bakayaga ibibazo bihanze Burundi kugira Burundi buve mu kaga buri muno munsi. Kuri ivyo nyene bijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda n'amakete yandikiraniwe hagati y'umukuru w'igihugu ca Uganda n'u Burundi umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yaragiye mu buserukizi bw'igihugu ca Uganda mu Burundi akaba kwaruka umushikiriza ugwandiko kuvyerekeye ahahagaze ku makete aherutse kwandikwa n'abakuru b'ibihugu Uganda n'u Burundi. Edouard Nduwimana akaba yanasavye ko ikibazo c'u Burundi bokirekera abarundi ubwabo bakagitorera inyishu. Tumukurikire. Je dois remercier le représentant ndashimira cyane userukira igihugu cy'u Buganda mu Burundi ukugera yatwakiriye. Ica kabiri nagira nsabe nshimitse ikigongwe ku bakuru b'ibihugu by'aka karere k'ubuseruko na cyane cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwe naza guhisiguro uru ruzinduko. Twaje ngaha gushikiriza ikete ubuserukizi bwa Uganda mu Burundi kugira ashikirize umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni akaba n'umukuru w'aka karere akaba kandi umuhuza mu matati y'abarundi kugira tumushimire mu bwitange bwiwe kugira ikibazo cy'u Burundi kironkegwa inyishu. Eka nico dufise tuvuga kuvyerekeye ikete aheruka kurungikira mugenzi wiwe umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nk'umurundi afise icyo yoshikiriza eka nkaba n'umuhuza w'abarundi umuntu wese azoshobora gusoma irikete nazofata ibirimwo n'ivyandiko negatifu ariko harimo ko kahise ku Burundi katahuwe nabi. Ikindi naco nuko amasezerano y'Arusha ari inzira yonyene izoshikana abarundi ku mahoro sivyo. Abo banyepolitike nyene bari Arusha benshi muri bo nibo bavuga ngo yarahonyanzwe kandi ari bo nyene babifisemwo uruhara. Ndazi neza ko Museveni abizi kuko yari mu bafashije ashigwe ko igikumu. Hariho bimwe vyizwe mu mwaka wa 2015 aturavuga igihugu cy'u Rwanda ubumwe bwa Burayi gushika n'ubu bakibandanya baha ubuhungiro abashatse gutembagaza ubutegetsi. Ico dusaba nuko igihugu cy'u Burundi cofatwa n'ibindi bihugu muri demokarasi muri politike bakareka abarundi ubwabo kwironderera inyishu ku bibazo vyabo. Que le Burundi soit considéré comme les autres pays sur le plan démocratique, sur le plan politique et laisser les Burundais trouver des solutions à leurs problèmes. Mu gihe Uburundi bwama bushaka kwerekana ko ikibazo c'u Burundi kitari mu Burundi ahubwo kiri mu bihugu bibanyi hoba hariko harategurwa abantu bamwe bari barungitswe n'ubutegetsi mu gihugu c'u Rwanda kugira baje bashigwe kumbonesha kure y'igihugu bemeze ko bahora mu myimenyerezo ya gisirikare mu gihugu c'u Rwanda. Abo bakaba bari mu ntwazangabo z'igisirikare c'u Burundi bakaba bahavuye bataha mu kwezi kwa gatanu guheze aho bakiriwe n'abategetsi bamwe b'u Burundi ku hoteli Paradia iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza.
iyo hoteli ikaba ari iya komanda Nyamugaruka Dominique arongoye ikambi icungera inzego n'umukuru w'igihugu BSPI. Bertrand Ngendakuriyo aratubwira bimwe bijanye niyo nkuru. Abashobora kwerekanwa kugira bavuge ko bahora mu gihugu cy'u Rwanda mu mimenyerezo ya gisirikare ni Major Ndanezerewe Gabriel afise ibiharuro vy'akazi bita matricule SSO amajana 774 avuka mu ntara ya Makamba, na Major Bukuru Pierre Claver afise ibiharuro vy'akazi SSO amajana 981 avuka mu ntara ya Kayanza. Abo bakaba bari barungitswe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza hari mu mwaka wa 2015 igihe abarundi benshi bari ko barahunga. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka niho izo ntwazangabo zatahuka mu Burundi, aho zakiriwe n'abategetsi bamwe muri hotel Paradia iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Mu gufata iyo ngingo yo gutaha akaba ari uko batinya ko bamenyekana ko bakorana n'abategetsi b'u Burundi mu gutanga amakuru amwe ajanye n'impunzi. Muri iki gihe Major Ndanezerewe Gabriel akaba aba muri zone ya Kanyosha, Major Bukuru Pierre nawe aba muri zone ya Kinama ni muri quartier ya Carama. Kuri izo ntwazangabo zibiri hiyongera ko nabandi bari basangiye ico gikorwa. Aha twovuga bamwe muri abo nyene bariko baritegura kuvugira mu radio asamiranira mu gisagara ca Bujumbura, aho ni nka Major Vincent Ndayisaba yahoze mu bagwanyi ba FNL, Capitaine Jean Bosco Havyarimana, Capitaine Ndayizeye Geoffrey na Capitaine Niyonsaba Selemani. Ayo makuru kandi aratanga uyundi mwidondoro wa Major Bukuru Pierre Claver, akaba ari n'umwishwa wa Edouard Nduwimana, umuhuza w'abarundi asanze ari n'umunywanyi yitonesha w'umugambwe CNDD FDD. Imbere yuko baja muri ico gikorwa mu gihugu cy'u Rwanda, Major Bukuru Pierre Claver yarajejwe ibikoresho mu ikambi y'amajana 221 iri mu Ruyigi, ubu ikaba ikorera mu gisagara ca Bujumbura, mu gihe Major Ndanezerewe Gabriel yarajejwe ibikorwa vya gisirikare mu ikambi iri ku Muzinda bita Genido Komba. Kuri ico cuka kibinyene kirangwa muri ivyo bihugu bibiri Rwanda n'u Burundi, bitero bimaze imisi bikogwa n'u Burundi ku gihugu c'u Rwanda ngo amasezerano yabaye hagati y'intera hamwe n'u Burundi. Ubwa mbere izo ntera hamwe zafasha u Burundi kwica abatavuga rumwe na leta y'u Burundi. Ubwa kabiri u Burundi bugaca bufasha izo ntera hamwe gutera u Rwanda zibone kugaruka mu gihugu c'u Rwanda mu gihe arizo zanakoze ihonyabwoko. Ivyo bikaba bivugwa na Emmanuel Ndereyimana, munyamabanga nshingwabikorwa wa IPD zigamibanga utavuga rumwe na leta. Ariko ngaha ngo Burundi bwahagabira kuko niyo batashobora gushitsa ivyo bumvikanye, izo ntera hamwe zizohava zibahindukirira kurikira. Ni kibazo kitoroshe mu bintu bijanye n'umutekano muri kano karere. Tumaze imisi tuvyumva, ariko twaguye mu gahundwe nk'abandi bose. Sema ico twobivuga ko nuko mugiye murabikurikirana haraheze igihe turonka amakuru canke haboneka ibimenyetso simusiga bivuga yuko hari intera hamwe mu Burundi. Intera hamwe tuzi yuko zari muri Kongo, ariko ubu zavuye muri Kongo zija i Burundi. Umwese aca yibaza ati intera hamwe zagiye mu Burundi zigahabwa indaro n'intwaro y'u Burundi, bigamijiki sikindi. Intera hamwe zo zirafise indoto bivanye n'ivyo basize bakoze by'agahomera bunwa ihonyabwoko bakoreye abatutsi mu Rwanda. Bien que bahunze en masse bagiye ari benshi, barafise indoto yo kuzogaruka mu gihugu cabo, bagaca mu nzira zose biyumvira zishoboka, entre guillemets zishoboka, bakiyumvira bati turashobora gusubira ku butegetsi mu Rwanda. Ariko rero mu mikenyuro yose baba ariko barakora basanga bidashoboka. Leta y'u Burundi yahaye indaro intera hamwe kugira ngo babafashe gutuza abatavuga rumwe na leta, ariko hari bace bakora kimwe ca mpanguhe, mudufashe gutuza abo tutavuga rumwe, namwe muzodufasha gutaha iwacu mu Rwanda. Urumva ni ivyo rero barimwo, bako baragerageza gufuruguta udushoboka twose ngo barabe yuko bo bashikana iwabo mu Rwanda. Ariko uko tubona ibintu bimeze bijanye n'umutekano mu karere n'ibindi,
iyo ni indoto batazoshikako, ahubwo leta y'u Burundi yari ikwegeye kuko yagiye muri projet itazopfa yikuye kwizosi ko bajya bintera hamwe nibabona ibyo leta y'u Burundi yabemereye bitariko birakunda bazobahindukirira usange nizangorane z'urutavana ko mu Burundi zatewe niyo leta nyene. Ibyo rero byo kugira ngo bariko baragira udutentative to kwinjira mu Rwanda gutera bwiriki ni nka bimwe by'isazi yagaza ingona n'ibindi ntaco bazohantuka sinzi ko hari uwo mpenyuza navyo mbona. Emmanuel Nderimana kandi avuga ko muri kino gihe Uburundi bwagiriza u Rwanda ko ingorane zose ziri mu Burundi zituruka mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, avuga ko agasigura ko ivyo ari ivyitwazo kubera ikibazo cabananiye gutorera umuti bagashaka kurondera ahandi abandi babisuka ko ubundi bwo yemeza ko ikibazo kiri mu Burundi n'uwo shaka kugitorera umuti yo gutorera mu Burundi nyene n'ubunyene kurikira. Mu Rwanda uriko ruriyungunganya rurateye imbere hafi mu madomene yose ushobora kwiyumvira, ruriko ruraba karorero muri Afrika sagaseseshwa muri turabibona iyo turiko turaraba ama televiziyo n'ahandi. Rwanda ruri kure cyane, hanyuma mu Burundi rero hacaba akantu kishari no uvuga ko ari shari wishari nawe urazi shari yo rimushikana rimutwara mu cobo. Ibi byose mubona rero u Rwanda n'u Burundi bapfiki shaka urondere abahinga bakaruhariwe kugira bagerageze kubabwira ngo mbe u Burundi buri ko buziziki u Rwanda réellement muzosanga ko ari rya shari ry'ababanyi naka ariko aratera imbere sinteye imbere murazi ko hariho abantu bishikira akajanwa n'ishavu kubita muraba hakwiyungunganya nawe ngo arabe ko yotera intambwe nk'uwo mubanya amubera karorero. Mu Gifaransa bavuga que il n'y a pas la honte à copier ce qui est bien, hakufatiraho akarorero nabo ngo barabe ko bozamuka ko Burundi burafise ama potentialité yose ashoboka. Dukubitire mu mahanga imbere yuko turangiza aya makuru, abarundi bari bakwiye kumenya ivyiza vyari mu Burundi bwaho hambere kuko ngo ubwenge n'ubuhinga vyarimwo n'ubu biracakenewe, haba mu vyo buvuzi, mu vyo gukunda ibikorwa canke mu vyo kurera abana. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umufasoni Perpetuelle Miganda aho yararamutse amenyekanisha igitabo yanditse citwa Trésor du Burundi ancestral hari ku muhingamo wo kuri uyu wa kane muri Hotel Galaxy iri mu Kiyovu mu gisagara ca Kigali. Tukabibaza ibiri muri iyo nkuru mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Hari mu mudiho uhimbaye uvugijwe hakoreshejwe ibicurangisho kavukire vyo mu Burundi, aho umufasoni Perpetuelle Miganda yerekana ku mugaragaro igitabo gihagize ubwenge n'ubukerebutsi vyari mu bikorwa by'abarundi baho hambere. Ico gitabo yacise Trésor du Burundi ancestral, no kuvuga ivyiza vy'igitangaza by'abarundi baho hambere. Uwo mupfasoni akunda karanga ku Burundi yaciye ku mayange ubutumwa yifuje gushikiriza mu kwandika ico gitabo. Nanditse iki gitabo citwa Trésor du Burundi ancestral, ni icyo twakwita ibyiza by'agatangaza dusanga mu Burundi bwaho hambere. Igihe rero nashaka kwandika icyo gitabo, icyo nashaka kwerekana ahanini kwari kugira ngo mvuge nti uwari we wese umurundi wese ahari yomenya ka kajambo batubwira kera ati urakagira iyo uva n'iyuja. Niko ntangura nandika muri ico gitabo. Ivyo bisigura iki? Bisigura yuko abarundi bose atanumwe avuyemo bakwiye kumenya akaranga twari dufise, ubwo bwenge n'ubwo bumenyi twari dufise imbere imbere yuko haza intwaro za kavamahanga. Nshaka kwerekana yuko ubwo bwenge twari dufise n'ubu bugikenewe cyane. Hangira ndabahe nk'akarorero, murazi ko abantu ba kera bari bazi dufate kuvuza
imiti nyene y'ikirundi bari babizi kuko bari barabinonosoye nuko bavuye bavyita ngo ni bintazi ariko gushika uno musi ugiye kuraba isi kungene yahindukiye urabona ko bagarutse ku bintu kamere bavuga ngo ibintu ngo vya naturel ko ari byo ari vyiza gusumba ibihinguye ico ni icambere ndakivuga nkagishimangirako nyerekana yuko kandi ata muntu n'umwe yaje ava hanze aza kutwigisha yuko hariho Imana Barundi bari basanzwe basenga Imana bari bafise uburyo bwabo bayisenga ko kubisenga rero si ukuvuga yuko twosubira ko byari bimeze mugabo nshaka kwerekana yuko ata muntu yari yaje kutwigisha ko bitari ibintu bishasha ikindi naco nshimikira ko cyane ni uburyo Abarundi bafatana mu nda mu bikorwa vya misi yose mu mirimo ya misi yose iyo umurundi arwaye baramuterura bakamujyana ku nderura iyo yagwaje canke yashikiwe n'ibindi vyago vyose ababanyi inshuti n'abagenzi bose baraza bakamugarukirako baramufasha kuduza ikivi niyo atimbuye bakamwimburira yarashatse gushimikira cyane ku kintu citwa gukunda umurimo gukora utiziganya murazi neza yuko kuva umwana ari muto ngira ngo kuva umwana kiva ku ibere imyaka 3 baramuha akantu gatoya kagenda kuvoma murazi ko muri no myaka bavuga ngo nta gukoresha abana ariko ni vyiza yuko umwana amenya kunda umurimo kuva kiri muto. Uwo mupfasoni yaboneyeho guhamagarira urwaruka kugaruka ku karanga ka basokuru ngo kubera ibintu Abarundi bashira imbere usanga kw'isi yose bihabwa agaciro gutyo ngo woshobora kubigendera aho yoje hose kw'isi yo kwitunga n'ubu nyene dukurikire Perpetua Miganda. Nitwovuga ngo Abarundi igihe imbere yuko abanyamahanga baza yuko batari bafise akaranga kabo ubwenge bwabo ivyo rero urwaruka rw'ubu rurakwiye kubimenya rukavyiga neza rukamenya iyo vyaje biva kugira ngo ako karanga katwigisha ibintu vyinshi gose vyiza mbere uyu munsi uri kurabiraba ni ibintu vyemewe kw'isi nzima ni ibintu ivyo ndiko ndavuga dufate nk'akarorero ubutungane ni ikintu cemewe kw'isi gusonera ubuzima bw'umuntu ni ikintu cemewe kw'isi gufashanya umuntu agirwa n'uwundi ni ikintu naco nyene cemewe ugafasha abandi umuntu ari mu marushwa umuntu ari mu makuru ukamufasha hakaba rero na kimwe twita ngo umutima ukamenya kumva yuko iyo baguhaye imirimo iyo mirimo utegereza kuyikora neza ukayikora nk'uwikorera ivyo navyo Abarundi bakera bari babizi rero numva yuko hari ibintu byinshi vya kera vyari vyiza kandi n'uyu munsi bigikenewe rero umwana w'ubu abimenya akabigendera nta gihugu na kimwe cyo kw'isi atoshobora kujamwo ngo yitunge kubera yuko ni ibintu vyemewe ni ibintu bihabwa agaciro kw'isi nzima. Eka numwe mu gwaruka yari yitavye ico giteramo Omer Nzoyisaba abona ko umuco wa basokuru wo gushigikirana wo gutinya gapfa wo kubaha wo kumenya kirazira ugwaruka rw'Abarundi rushoboye kusubirana arico conyene cotuma ubumwe bugaruka mu gihugu. Ico no ruhanu urwaruka dusanzwe tungana no kumenya yuko igihugu kidafise akaranga ari igihugu gitera gihenebera kandi igihugu kiremwa na beneco gishigikirwa na beneco kigahabwa iteka na beneco abo beneco nta bandi atari twebwe ugwaruka dufise imyaka imbere yacu myinshi yo kugiteza imbere mu mico n'akaranga haba mu bikorwa haba n'uburyo igihugu cyacu cyomenyekana mu makungu tubicishije mu bintu byinshi akaranga kacu gashobora kubonekeramo mu bisanzwe kugira ngo Abarundi barinde babura ubumwe ivyo bintu nyene nivyo vyatangiye gutakara mu Burundi habuze
wa muco wo gushigikiranira, wa muco wo gutinya gapfa, wa muco wo kubaha abantu abadukurira nabo tuba dukurira, wa muco wo kumenya ko hari ibizira. Ivyo byose rero bifatanye vyamaze kuva mu mitima y'abantu, nico gituma ubona abarundi bameze uku, uburundi bumeze uku, ugasanga abantu basigaye bafise umutima w'inyamaswa kandi turi abantu. Arakoze mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi, no ngaha tuce turangiriza amakuru tuteguye kubashikiriza. Turabashimye mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira naho ubutaha.